Ibyo dusoma mu Injili ntagatifu yanditse Luka. Muri rya minsi Yesu yabariye abigishwa biwe ati, ninde muri mwebwe afise umukozi atuma kurima canke kuragira, iyo mubwira avuye kurima ati nuze wicare ku meza, abura kumubwira ari hati ntegura ivyo kurya ukenyere ungaburire gushika meze kurya no kunywa, hanyuma nawe ubone kurya no kunywa. Mbega yokengurukira uwo musuku kuko yakoze ivyo yamutumye? Nuko namwe mumeze, nimwaheza gukora ivyo mubwirijwe muravuge muti turabasuku b'imburakimazi, nta kindi twakoze atari ico twategerezwa gukora. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Yesu Kristo. Nkuko nabivuze, Paulo mweranda duhere mu gisomwa ca mbere aciye ku mukunzi we Timote, abandanya ashikiriza abanyamuryango b'i Gereti ingeso nziza zobaranga, afatiye kuri bamwe bose umugwi barimwo. Icyo twazirikanye aha tubwira ibiranga umuntu ayobora abandi. Uyu munsi ashikiriye abatamakazi n'imisore, bisigura ko inkuru nziza atamugwi n'umwe w'abantu itagenewe idashikira. Abatama abasaba kuba abantu bazi kwigerera biteka b'ingingo, bafise ukwemera kuzima, bafise urukundo n'ubutwari, bihangana cane cane ko akenshi usanga bagumana imyidogo bivuye ku magara make yabo, ingwara, iyo batawe n'abategerezwa kuba hafi hoho murumva yuko imyidogo yongerekana. Abatama bahamagariwe kuba akarero k'abandi kubera ko mu bisanzwe uko haca umwanya, uko umuntu Imana imuha ingabirano y'ukuramba, niko amenya ibintu byinshi, aba yashikiwe na byinshi, mbere arashobora no gucira umugani abandi, ku buryo rero ategerezwa kuba akarero keza. Niyo mu Kirundi bagize bati ese gusara ushaje atari gusara bimwe by'ingwara zo mu mutwe, ni kuvuga kwigenza nabi abari ibintu bimara amaje kuri uwo bishikiye. Abatamakazi Paulo mwandagira ati nabo nyene nuko nyene, agaca basaba kwigenza nk'aberanda. Ari ibyo bateza kwirinda n'ibyo bategerezwa gukora. Bateza kwirinda wakarimi karekare, kwararaza abandi si ingendo y'abakristo. Iyo umuntu aguye mu ikosa, uwagucumuye ko Yesu aratwereka inzira duhamagariwe gucamo, no kumuhanura muri umwe n'uwundi, yanse ukarondera uwundi mujana gushika kuwa gatatu, mbere gushika no ku muryango wose. Ico gihe yanse Yesu atubwira yuko tumufata nk'umupagani kuko aba yikuye mu muryango. Igikuru rero ururimi, sukuja iyo umuntu yakoze amakosa kuja kumuyaga mu bandi, kuja kumwararaza. Duhamagariwe kumukebura biciye muri iyi ngendo Yesu atwigisha. Abatamakazi kandi arabasaba kwirinda kuboregwa, kuko ico gihe abapfasoni n'abagabo bose baranywa bakarenza urugero, ivyabakura iteka, kuko uwanyoye akarenza ari aho bishika ntiyikontorore neza, ugasanga arataye ibanga kubera ngo rukanywa yarengeje. Hari n'ibyo basaba kandi gukora, gufasha abagore bakiri bato gukunda abagabo babo n'abana babo kugira ngo mu rugo bigende neza. Nkuko navuze ko batama ko baba bafise ibyo babonye, nuko n'aba bafasoni bamaze gukura baba babonye byinshi mu rugo, none rero bahamagariwe kuja barahanura abagore bakiri bato. Tubishize mu mico yacu, nibajije yuko cane cane ivyo byoraba bayinabukwe n'abakazana, kuko nibo babana hafi, ariko kenshi imigenderanire usanga itameze neza.
inabo ko yobwira umukazana ingene yigenza, uyu munsi yarayogira ati jewe sindi umwana navyo mbwira. Ariko uwukuruta burya akuruta mbere no mwibanga, abafise ivyo yabonye yashobora kukubwira ukurikiza kugira ngo iryo bangu ribere neza. Ugira gatatu, abasore abasaba ijambo rimwe kugira ngo riroroshe ariko ritoroshe, kwitonda muri byose, no kuvuga kwitonda mu vyiyumviro, mu mvugo no mu nyifato. Nkuko nabivuze ibintu byoroshe kubera ko abakiri bato abageze mu myaka bumva ko bafise inguvu, umenga ntawuha amategeko canke impanuro. Izo ngeso rero zose ziranga abanyamuryango, zateza kuranga abanyamuryango, Paulo Mweranda abona ko bazikurikije boheza bakaronka urukiza, nizo abwiye Tito kugira ngo azibashikirize. Na Tito nawe nyene amusaba kubera akarorero mbere abo bakiri bato, mugabo kurundi rugero, afatiye ku butumwa ashinzwe kwigisha nibwo butumwa bwa mbere Tito afise kanatsinda. Kwigisha na Yezu nico ca mbere, niryo teko rya mbere yahaye abatumwa kuja kwigisha. Mu gihe ca none abantu tubona umenga n'abafise ukwemera, ni hamwe tuvugira ngo hariya ngo barasengera abantu bagakira. Uhere ngo barasengera abantu bagakira, haba harimwo agahaze. Mbega barigisha abantu bagahinduka? Kuko na Yezu yabanza kwigisha hanyuma agakiza abantu. Mu nkuru nziza Yezu Kristo aciriye abigishwa biwe umugani w'umusuku na shebuja, aho umusuku avuye kurima canke kuragira, shebuja musaba kumuronderera imfungurwa agafungura, hanyuma nawe akabona kurondera utwo afungura ahejeje kurangura ibyatekanijwe mu kazi kiwe. Yezu yabaje ati mbega ngo shobuja yo mukongurukira kuko yakoze ivyo yatumwe? Umuntu akoze igikorwa mu bisanzwe kumushimira ni vyiza kandi mbere ni nitegeko. Mugabo Yezu arafise icyo ashaka kwigisha abigishwa biwe, agomba kubabwira yuko abibutse ko bataje kumukurikira kugira ngo bakamishe iteka ry'abatumwa barimwo, ahubwo baje kubera abandi abasuku bigana Yezu Kristo wataje gukorerwa, ahubwo yaje gukora kwitanga ngo abantu baronke ubuzima. Yezu mu kubaciriye umugani ashaka kubabuza kumenyekana, kwamamara kubera ivyo umuntu yakoze, kandi n'uyu munsi natwebwe nivyo ashaka kudukebura. Mu bisanzwe umuntu kugira ngo yamamare amenyekane nuko hariho ibikorwa aba yarakoze vyiza. Ariko mu gihe ca none muze mu birabe neza, abakora neza sibo bamenyekana cyane, sibo bashimagiza. Muravye ibica ku mbuga ngurukana bumenyi, nimwibaze ko abantu bakora neza aribo bamenyekana cyane. Abikura agashamba, abikura iteka nibo bamenyekana cyane. Cambo c'umukuru w'igihugu araho yagira ati, ariko abwira ugwaruka ko iyo umuntu afise ikintu cingira akamaro, yari umugambi canke ikindi kintu gifise ivyiyumviro biteza imbere igihugu, abishize kuri izo mbuga ngurukana bumenyi, bizorabwa n'abantu bake ugereranije n'abahayagiza ubuhumbu. Yezu ashaka gukebura abantu bashaka gukora barindiriye gushimirwa, batabashimiye ugashumenga n'ivyo bakoze bo bisukamwe mu nyota canke amazi. Icyiza ukora ntugikore kugira ngo uboneke, umenyekane, ukomerwa amashi. Mbere Yezu aradusaba rimwe rimwe ko ivyo dukora tubikorera mwibanga, ni vya bindi byo gusenga, gutanga ufasha umukene canke no kwisonzesha.
ngo niko namwe nuko namwe nimwaheza gukora ivyo mwabwirijwe muravuge muti turabasuku basanzwe nta kintu twakoze atari cyo twategerezwa gukora. Kwirata mu bikorwa, harabirata ngo nakoze ibi nibi nibi, twarakoze ibi nibi nibi, mbere ugashaka abo babivuga cyangwa ubivuga agomba kwerekana yuko imbere yiwe ataco bakoze, nyirango n'inyuma yiwe abandi atana kimwe bakoze, ari we yakoze wenyine. Kwirata twoshaka tukanabireka ngo twakoze ibi nibi nibi, kubera yuko gukora ni itegeko ry'Imana, ni itegeko ry'igihugu. Dukora twigana Imana yakoze iminsi 6, hanyuma ku munsi ugira 7 ikaruhuka. Na Yesu umwana w'Imana yarakoze ibikorwa, na Paulo mweranda yarakoze ibikorwa by'iminwe. N'amategeko y'igihugu aradusaba, adutegeka yuko umuntu wese abishoboye ategerezwa guterera mu iterambere ry'igihugu. Ku buryo rero ugira ngo nakoze ibi utabikoze none wari gukora iki? Tegerezwa gukora. Ntawe Imana yaremye ngo arera mu maboko, idusaba gukora n'umwete. Dushitse ku byo twari twaratekanije twiyumviye gukora, duheze tuyishimire kuko byose tubikesha Imana. Ibyo dukora tubikora nk'itegeko Imana iduha kugira ngo duteze isi imbere ibe nziza gusumba ukwiri. Ku buryo rero urera amaboko ibyo azobibazwa. N'uri aho ari karakora nabikorane umutima w'urukundo no kwicisha bugufi, azi neza yuko ku munsi w'imperuka azobibazwa. Ku buryo rero kwirata ngo nakoze ibi twakoze ibi ntaco bimaze. Ico duhamagariwe no kubikorana umutima wo kwicisha bugufi, turiko dusukurira abandi, nk'uko uyu musuku ava kurima canke kuragira hanyuma agaheza agategurira imfungurwa sebuja, nk'uko biri mu ndinganizo yiwe, akabikorana umutima mwiza. Natwe nico duhamagariwe. Ntidusubire kwirata ngo twakoze ibi, tubikoze dukengurukira Imana, kuko tubikora inema y'Imana ariyo idufasha. Mbere na Yesu aranabitwibutsa agira ati tutari kumwe ntaco mo kwishoboza. Nukuvuga rero yuko Yesu atubwiye ko tutari kumwe ataje twakwishoboza, tugaca tuja kwiyitirira ivyo twakoze, tuba turiko turihenda. Dusaba umukama rero kugira ngo atwongerereze inema yo gukora neza ibyo yadushinze, dusukurira bene wacu mu kwicisha bugufi tugire Kristo.